Nkuko bigaragarira mu nzandiko zarungikiwe umushikirizamanza mukuru wa Republika, umuyobozi mukuru ajejwe amabohero ku rwego rw'igihugu hamwe n'urongoye sentare nkuru ya komine Muha ku magenekerezo ya 2023 kwezi kw'icenda uyu mwaka wa 2024, RPA yaronkeye amagupi ababuranira muganga Sahabo Christophe bamenyesha ko biteye isoni kubona ubutungane bwari bujejwe gutunganiriza abantu aribwo buhindukira bugahonyanga amategeko bukongera bukanahohotera abo bwari bujejwe kurenganura. Ibaruwa rya mbere ryo kwibutsa riheruka kwandikwa n'ababuranira muganga Sahabo Christophe ryega umushikirizamanza mukuru wa Republika hamwe n'umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi, rikaba ryanditswe kuwa 20 Nyakanga uyu mwaka, no kuvuga ko aheze ukwezi kurenga k'iminsi 3. Ubwo rwandiko rwahawe ijambo ry'umutwe rigira riti nduguriye twamugina ugusaba ko muganga Sahabo ajanwa gufungirwa mu ntara irimwo abaganga b'inzobere bashobora gukurikiranira hafi indwara agendana, kuko bimaze kugaragara neza ko mu ntara ya Ruyigi bene abo baganga atabahari, ndetse akaba atani ibitaro bifise ibikoresho bikwiye biharangwa ndugaye twamugina. Nkuko babisiguye abo banyamategeko babwiye izo ndongozi ko bitumvikana ingene barungitse muganga Sahabo gufungirwa mu Ruyigi akuwe mu mpimba mu gihe dosiye yiwe ifiswe na sentare kukira meri ya Bujumbura. Ivyo mbere bakamenyesha ko ari navyo vyatumye iyo dosiye idindira, kubera ko abacamanza badahengeshanya kuvuga ko bibagora gushika mu Ruyigi kubera bisaba uburyo bwinshi, ikitavuzwe co akaba ari n'igitoro bucabaye umuzi wibuye, ari nako gusaba ko uwo baburanira yokungururizwa hegereye abacamanza ndetse akanashirwa hafi yaho ashobora kuronka abaganga b'inzobere banonosoye ibijanye n'ubugwayi agendana. Ibaruwa rigira kabiri abo baburanira muganga Sahabo Christophe baryanditse kuwa 23 Nyakanga ryandikirwa urongoye sentare nkuru ya komine Muha. Nkuko tubisoma muri urwo gwete, ababuranira muganga Sahabo banditse bamusaba gukora uko ashoboye kose urubanza rufise nimero RP 4437 rukaburanishwa mu minsi ya vuba. Aha bibukije uyaramutswe iyo sentare ko ingingo ya 38 y'ibwirizwa shingiro itegekanya ko umufungwa agomba kuburanishwa vuba bishoboka, ibitari ko birakurikizwa muri uru rubanza, kuko uyo muganga amaze amezi 30 yose mu buroko arindiriye kuburana. Bakibaza ico bacinyegeje inyuma y'iryo honyangwa ry'amategeko nariga imvo zose z'ubukene bw'igitoro hamwe n'ubukene bw'agashiruka bute gatekererwa abacamanza iyo basanze umufungwa yafungiwe frais de mission mu gifaransa bisa nibitagifashe. Kukaba nkako abo baburanira muganga Sahabo Christophe bibukije yarongoye sentare nkuru ya komine Muha ko umugwi w'igihugu ujegwa gateye akazi na muntu CNIDH mu mfunyapfunyo wiyemeje kuzosahiriza mu kurihira muganga Sahabo imodoka imushikani Bujumbura ahategerezwa kuburanira, ndetse uniyemeza gutanga uburyo bwose abo bacamanza bazokenera mu bijanye n'ugo rubanza, ari nako gusaba ko hoshigwaho itariki mu maguru masha ugo rubanza rwoburanishirizwako. Ikindi abo bashingwa manza bamenyesha muri iryo kete nuko imvo yuko barindiriye ko amagara ya muganga Sahabo amera neza itagira ishingiro, kiretse ari hamwe intumbero yo kudindiza urubanza rwiwe yo bigamije kumusonga ngo cikanire mu buroko, gutyo bikundi iyo dosiye yubikwe, kuko gushika ubu bitumvikana ingene ubucamanza bworindira ko umuntu atora mitende kandi ari bwo nyene bwamwatse uburenganzira bwo kwivuza. Aha mwomenya ko ayo makete yose uko ari abiri yarungikiwe igopi umushikiranganje w'ubutungane, urongoye sentare ntahinyuzwa, ubuserukira ishirahamwe ni mu Burundi, kongera rurungikirwa abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi hamwe n'urongoye umugwi w'igihugu ujejwe gateye akazi na muntu CNIDH mu mfunyapfunyo. Mwomenya kandi ko amakuru yo mwibanga RPA ifise amenyesha ko uyo muganga yoba ariko arananizwa ngo bikunde yemere gutera umukono ku rwandiko gwemeza ko umuhisi Perezida Petero Nkurunziza yoba ari we yari umunyamitahe mukuru mu bitarukira, imitahe bitegekanijwe ko iheza ikazoca yigarurirwa na Perezida Ndayishimiye aramutswe igihugu muri kino gihe.